Nshuti namwe bakunze b'ikiganiro ku kivi ndabaramukije. Kuva kera umukenyezi w'umurundikazi yamye ahabwa agaciro gakomeye nk'uko basokuru bayamaze bati umukenyezi niwe nkingi y'umuryango. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango. Baramubwiye ngo aravye bitazi oya jewe sinshaka iyo bamikara. Wereka ntureke nejo bitazi oya jewe sinshaka iyo bamikara. Namutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa. Umutambukanyi wanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu nawe ati inkingi ivuyeho inzu ntisubira guhagarara. Ni muri iyo ntumbero kwigenekerezo rya 9 ntwarante 2020 Uburundi butasigaye inyuma mu kwifadikanya n'amakungu mu guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Uwo munsi wahimbarijwe mu ntara ya Gitega ku Civugo. Duhagurukire twese guteza imbere agateka k'umukenyezi. Ibirori bikaba byari vyatewe iteka nanye n'icubahiro umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza ari kumwe n'umutambukanyi wiwe Denise Nkurunziza. Muri kino kiganiro tugiye kubayagira ibikuru bikuru mu byaranze ivyo birori. Sangwa ikaze. Ibirori vy'uwo munsi byatanguwe ni defile y'agakura yagizwe n'abakenyezi bo mu mici itandukanye gize igihugu cacu mu ntumbero yo kwigina iyo sabukuru. Kurikire namwe uko vyagenze. Ego babandanye barafise umwambaro ubabereye cyane abandi bateruye ifoto ya nyene cyubahiro umukuru w'igihugu cacu c'Uburundi. Abo bakenyezi ntibasanzwe bo mu nama nshingamateka. Urwo n'umupira hanyuma neza y'amategeko n'umupira barawukina kandi bakaronka ibikombe. Neza cyane. Ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi Forum National des Femmes. Iri ni ukuri kandi biramba y'ubuzima bw'abakenyezi bihere kuri twese abakenyezi. Ego cyane. Hariya mu vyuma tugumiritseko hacakurikira Association Femme Intwari. Umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi bavuze bati duhaguruke twese guteza imbere agateka k'umukenyezi. Namwe mbona umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD-FDD yicaranye kumbe haha uwundi yari kudefina. Femme Intwari muraberewe. Femme Intwari Sosumo rero mwikomera kukimeshi na mifuko itekera ibiki ibintu neza bazanye. Ministère de la fonction publique du travail et de l'emploi. Respectez le rappel umukenyezi mu Burundi ku mashuri. ikomera amanima agashira muri ubwo bushikiranganji amagara y'abantu no kurwanya ikiza n'abanyarwanda sida. baberewe rwose Neza cyane. ministère de l'hydraulique de l'énergie et des mines. Ngaho rero bwabutaranzi bw'ubutare ukumenya ibikorina kurera abana batagira base na ba nyina bakabashikana mu bigero ndetse mbere bakabatuma baje no kubaka inzara. kurikira
nk'uko vyashikirijwe n'umushikiranganji w'agateka kazina muntu no gushigikirana. Uwo munsi wahuriranye n'ihimbazwa ry'isabukuru y'imyaka 25 hatangajwe Beijing mu gihugu c'Ubushinwa inganishwa ry'ibitsina. Akaba ashima intambwe Burundi bugezeko mu guteza imbere agateka k'umukenyezi. Umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ni munsi uha akaryo ibihugu ngo birabire hamwe intambwe bigezeko mu gushira mu ngiro iyo vyiyemeje mu ntumbero yo guteza imbere agateka k'umukenyezi. Ni akaryo kandi ku bakenyezi ko gutereza amaso inyuma ngo barabire hamwe uruhara rwabo mu iterambere ry'imiryango n'igihugu. Twibukije gato uyu munsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi wiyumvira ubwa mbere mu nama mpuzamakungu y'abakenyezi b'abasosiyaliste mu 1910 bishikirijwe n'umupfasoni w'umurusiyakazi. Igerekezo rya munani ntwarane 1914 abakenyezi bo mu Budagi barasavye uburenganzira bwo kwitaba amatora. Igerekezo rya munani ntwarane 1917 abakozi b'abakenyezi isa Petersburg mu Burusiya baragize imyerekano babatanguje revolution yaho. Igerekezo rya munani ntwarane 1921 umukuru w'igihugu w'icyo gihe atwara Uburusiya yarashize itegeko y'uko uwo munsi uhariwe umukenyezi. Inyuma y'intambara y'isi yose igira kabiri uwo munsi wagumye uhimbazwa na cyane cyane mu Burayi bw'ubuseruko n'ahandi ku isi. Igerekezo rya munani ntwarane 1977 niho ONU yashinga ko uwo munsi wa mpuzamakungu ukaba wagumye uhimbazwa no mu gihugu cacu. No guhimbaza isabukuru rigira 25 hemejwe indinganizo y'ibikorwa byo guteza imbere umukenyezi yemerejwe i Beijing mu gihugu c'Ubushinwa hari mu mwaka w'1995. Rino himbazwa riruhuranye kandi n'isabukuru igira 20 hemejwe ingingo ya 1325 y'akanama kajejwe umutekano mu ishirahamwe mpuzamakungu. Iyo ngingo ikaba yerekeye abakenyezi amahoro n'umutekano. Duhimbaje kandi uno munsi mukuru mu gihugu cyacu kiriko citegurira amatora kugira ngo abenegihugu bongere bitorere indongozi. Ariko ategurwa mu mahoro n'umutekano, ariko ategurwa mu bwumvikane ntangere hagati y'abanyapolitike, ariko ategurwa by'ukuri boneka yuko abarundi bamaze gutera intambwe mu gutegera demokarasi icarico. Uwaserukiye ihuriro ry'abakenyezi mu Burundi nawe yarashimiye leta y'u Burundi ingene ishigikira abakenyezi mu kubashira mu bibanza bifatirwamo ingingo. Yaboneyeho n'akaryo ko gushimiranye n'icubahiro mukuru w'igihugu cacu n'umutambukanyi wiwe ingene babaye imboneza mu guharanira agateka k'abakenyezi. Kw'izina ry'ihuriro no kw'izina rya nyene ndakaryo keza ko kubifuriza umunsi mukuru mwiza wahariwe umukenyezi ubabera umunsi wo kwirimbura ku vyo mwaranguye muri uyu mwaka wose tumaze duhimbaje umunsi mukuru nk'uyu mu 2019 mukongera mukagira imigambi mishasha muzorangura kuva uno munsi gushika uwundi munsi mukuru nk'uyu nyene ugere. Turashimiye umuntu wese yaje kwifatanya n'abakenyezi kuri uyu munsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Ni ikimenyetso ko amushigikiye amwifuriza ineza. Turabashimiye mwe bidasanzwe nyene icubahiro mukuru w'igihugu c'u Burundi n'umutambukanyi wanyu mu gushigikira bimwe biboneka umukenyezi mu bikorwa vyiwe vya misi yose. Uyu munsi ku isi yose ni umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi. Igihugu cacu c'u Burundi casigaye inyuma. Bagomba dusaba abarundi bose na cane cane abafata ingingo ko agateka k'umukenyezi katazigera gatezwa imbere n'umukenyezi gusa, ahubwo ko twogira urunani umwe wese mu vyo ajejwe agatera umuganda mu guteza imbere agateka k'umukenyezi, kanatsinda niwe shingiro rya kazoza k'imiryango n'igihugu. Uwaserukiye ihuriro ry'abakenyezi yaciye ashikiriza igikombe c'intsinzi umukuru w'igihugu yongera amwambika bicishije ku mutambukanyi wiwe umudari wo kumukeza. Yarashikirije kandi agashimwa umutambukanyi w'umukuru w'igihugu
kuko yababereye imboneza mu buryo budasanzwe. Mudutabare rero nyakubahwa mutwakirire. Tugomba dusabe nyene icubahiro umukuru w'igihugu cy'u Burundi, dusaba umutambukanyi wanyu kuko nawe nyene turaza kugira ico tumuvugako, abutwambikire uyu mudari atwambikire uyu mudari nk'umukenyezi w'imboneza. Mufasha abakenyezi dukoma yandi mashi menshi cyane. Twagomba rero dukengurukire umutambukanyi wa nyine icubahiro umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi, yatubereye akarorero nk'umuvyeyi mwiza, akatubwira ibintu vyiza mu majambo akanabishira no mu ngiro. Umuvyeyi iyo areze abana barahindukira bakamukengurukira, no mu kirundi baravuga ngo urukwavu rurakora rukonka abana. Tweke nk'abavyeyi nk'abana banyu twarabashimye mu mvugo no mu ngiro. Turifuza kubaha ikimenyetso muzoza muraraba, murerekana abana banyu mubabwira muti narabaye mama mwiza. Iyo ubaye mama mwiza ni iteka. Mukenyezi ico waremewe so kwitwa umuvyeyi gusa, kuko ivyo ushoboye birengeye kwitwa umuvyeyi. Mukenyezi ico waremewe so kwitwa umuvyeyi gusa, kuko ivyo ushoboye birengeye kwitwa umuvyeyi. Mu ijambo ryiwe nyenicubahiro umukuru w'igihugu yaragarutse ku vyo leta imaze kurangura n'ivyo yimirije kurangura mu ntumbero yo gushigikira umukenyezi w'umurundikazi. Uyu munsi rero mukuru mpuzamakungu wahariwe abakenyezi uhwaniranye n'imyaka 25 habaye inama mpuzamakungu mu gihugu cy'Ubushinwa i Beijing, na cane yari hariwe umukenyezi. Hari ingingo rero 12 zihambaye zapfundikiwe muri iyo nama twagomba kubibutsa kugira ngo no munsi tumenye umwuko waduhuje no munsi aho tunamye n'ikiriko. Izi ngingo 12, ingingo ya mbere ni ukugwanya ubukene ku mukenyezi. Abarundikazi mu vyumve. Ubugira kabiri ni ugutera imbere mu butunzi. Umukenyezi w'umurundikazi atera imbere mu butunzi. Ubugira gatatu kwitaho amagara y'umukenyezi. Abarundikazi murabizi ingingo nyinshi twagiye turafata nkuramutima mwanya murashima. Ubugira kane ni guteza imbere inyigisho mu mashure ku bakenyezi no kubungura ubumenyi. Intambwe tugeze ko haba kuva ku mashuri mato mato ayisumbuye na kaminuza no mu myuga irashimishije sindabigarukako. Ubugira gatanu kugwanya amabi akoregwa abakenyezi. Leta y'u Burundi yarahagurutse gutuza ayo mabi akoregwa abakenyezi, tunashima n'amashirahamwe yikora utwabo bifatanya na leta mutufasha kugwanya ayo mabi. Ubugira gatandatu kudakumira umukenyezi mu nzego zifata ingingo. Mwashimye kandi mwongeje, kandi ku ruhande rw'iwacu tuvuga neza ko intambwe mugeze ko ari nziza kandi imbere ni heza. Ubugira indwi kumenya gutanga inkuru no guhanahana amakuru. Kino kintu ni inkoramutima ku iterambere ry'umukenyezi, ariko cane mubere maso kuko ihanahana ry'amakuru kino gihe no kumenyesha amakuru biciye mu bisata bitandukanye barahungabanya cane ibihugu, imiryango n'ingo, na cane umukenyezi bikunyuka hoho bigeze kubigeme. Muhabere maso cane. Bugira umunani gukingira umukenyezi mu bihe by'intambara. Intambara zaraheze mu gihugu cyacu cy'u Burundi, bazabariza handi
uzokwatsa ntizomwemerera murabizi. Ubugira 9 gushiraho inzego zijejwe guteza imbere umukenyezi. Aha turabigenze duhere mu bushikiranganje no mu bindi bisata bitandukanye imbere tuza kwivuga gatoya. Umukenyezi w'Uburundi ngahanye arateye intambwe nta kwidogwa kuhari tubironderera hamwe. 10 guteza imbere agateka ku mukenyezi. Intambwe dukeze ko ni nziza naho impinga ikiri ndende. 11 kubungabunga ibidukikije. Twashimiye twabonye n'abakenyezi bari mu ndongozi kandi mu mitumba ndetse mu makomine twama twakoranye turaza ukuntu bitwararika cyane mu gukingira ibidukikije. Tuhageze kugira imikobeko, hageze gutera ibiti, hageze kubibungabunga, hageze kubungabunga amasoko dukoramwe amazi meza. Turabona neza yuko amashirahamwe y'abakenyezi ariyo menshi cyane gusumba y'abagabo. Ubugira 12 ari bwa nyuma no kugwanya ihohoterwa rikoregwa abana bato babigeme. Ako karanda karacari mu Burundi mugabo leta y'u Burundi yarahagurutse kugira ngo ituze ako karanda naho gatarahera mu gihugu cyacu Burundi. Izo nkingi rero zose leta y'u Burundi yazigize umwitwarariko murabizi ndabigarukako kandi mwabishimye. Ni naco gituma icivugo cuno musi umukenyezi ni nkingi y'iteka n'iterambere ry'umuryango n'igihugu. Kuri do civugo rero twagomba tugaruke gatoya dushime. Tunamenyesha abakenyezi b'abarundi kazi bashiki bacu yuko mugomba kubibona neza ukuntu leta yitwara iterambere ry'umukenyezi nuko twashizeho umugambi w'iterambere ry'u Burundi imyaka 10 iri imbere kuva mu mwaka wa 2010 n'umunani gushaka ku mwaka wa 2027 duha ikibanza gikomeye cyane umukenyezi muze mu bisome mu bikurikiranire hafi. Hama rero muzoze murishuza bitaraja mu ngiro n'ahandi kibanza riciza mu iterambere ry'umukenyezi. Mwarumvise yuko ko bijanye no gwaruka imiyabaga abakobwa nimutangwe tware dushinze ibanki ijejwe gwaruka abakobwa rero mufati ya mbere kugira ngo namwe muze muronke imitahe muri yo banki y'ugwaruka. Tutibagiye kandi no kwitwareka ya makoperative dutanga uburyo makomine muyajemwo kugira ngo iteze imbere. Ikindi gishasha twari dushizeho ibanki ijejwe iterambere ry'abakenyezi. Amikoro agiye kuboneka mukura amaboko mu mpuzu murumva yuko imyango yuguruye. Hama ikindi naco tugiye gushiraho ibanki y'uburimyi kandi yo mabanki yose yaba ay'abagwaruka yaba ay'abakenyezi yaba ay'uburimyi tuzogerageza ku buryo bushoka bwose kugira ngo inyungu ibe ntonya cyane ntivune abazoronka intahe. Nyene icubahiro mukuru w'igihugu cacu yarahaye impanuro zitandukanye abakenyezi b'abarundi kazi harimwo kuzigama indero ndundi twarazwe na basogokuruza bacu. Ubwa mbere bakenyezi barundi kazi Imana yamye ifise ikibanza ca mbere mu gihugu cacu Burundi. Tubisanga no mu civugo Burundi butanguye Imana umwami uburundi. Ni naco gituma umukenyezi w'umurundi kazi akwiye kuzirikana kandi no munsi Imana ifise ikibanza ca mbere mu ibwizwa shingiro ry'igihugu cacu c'u Burundi. Ahantu harakomeye ku murundi kazi ntuhabanduke. Mwame mubizirikana mwongere muvyibuka ko Imana yamye imanira mu rugo mu muryango ku mukenyezi kuko ari inkingi y'urugo. Kugira kabiri yerekwa ry'abo dukesha Uburundi Imana duhaye tubamwo uno munsi. Abakenyezi b'abarundi kazi mumenye neza yuko iyerekwa ry'abasoko n'abasokuruza w'icacu Burundi ari iteka ry'u Burundi n'iteka ry'abuzukuruza bacu. Iri yerekwa rirakomeye muze kurigenderamwo. Ivyo mukora vyose mpera n'imeruka mubanze murabe inyungu z'abarundi n'abarundi kazi nizihe. Nitujane n'agakuku abandi bafise inyungu zabo barondera kandi bakurikirana. Mwebwe iyo mukora vyose abavuga mubumvirize mugamwe mushabisi yose ku munzane inyungu z'u Burundi
z'abarundi n'abarundikazi ubwa mbere ziri. Ubwa gatatu, urugo abakenyezi b'abarundikazi, urugo niwo mushinge niryo shingiro ry'igihugu. Ikintu cyose kiza gihanamiye urugo murakizibukira, kandi bitero ni byinshi cyane. Bamwe baza binyegeje inyuma y'ayo mategeko n'agateka kazi na muntu mugabo tugasaba ko barahungabanya ingo. Urugo niwo mushinge no shingiro ry'igihugu, muhabere maso. Ikintu cyose gihungabanije urugo kiba gihungabanije na serugo, kiba gihungabanije na rugo, kiba gihungabanije n'abana ababuzuko n'abuzukuruza. Mube maso, tubwira bumva kandi murafise amatwi murumva kandi murafise amaso murabona. Urugo umukenyezi rube umwitwarariko y'ibindi byose. Mwavuze ibibanza ni byiza bya bice byose, mugabo urugo ibibanza byose hamwe byo gutandukanya n'urugo ntaco byo bikumariye, ntaco byo bikumariye. Abakenyezi b'abarundikazi ndiko nababwira ibintu mwumva kamuze mubigendereze. Rimwe na rimwe haro murondera ibintu kandi ni byiza, kurondera ibintu ni byiza, mugabo kwihagararamwo neza ni kindi kintu. Kurondera ikintu ni kimwe, kugihagaramwo neza ni kindi kintu. Genda mubanze mwige neza, mwigishanye ukuntu n'ibyo mufise mubihagaramwo neza, ibyoza bisumba ibyo mufise muzoca mwitegurira kubihagaramwo neza gusumba. Ko je ndafise uburambe narabibonye rimwe na rimwe abakenyezi baronse ibibanza bikomakomeye mu gihe ntwaye Burundi imyaka 15 narabibonye, harabyatumye ingo zisambuka. Kandi natwe twifuza ko ingo zikomera, ntabwo twifuza ko ingo zisambuka, dushaka ko zikomera. Abakenyezi ako nagashinge ndabatere yo bashaho, ako nagashinge mugatware. Bwa kane, kuzirikana wa mwibutsa ngo umuhusha atunga ahusha umugore. Tugarukire rero indero, kuko abigeme mu no munsi ejo nizo bara abakenyezi. Tubafashe ngo bakorane indero nziza, ejo nituze dutukwe n'abakwe. Aba bakobwa ababigeme ejo nibazoba araba mama, nibazoba arabakenyezi, mugabo indero mubaha nizo bakurikirana mu ngo zabo. Niba mwareze neza abakwe bazoshima, ariko mwareze nabi abakwe bazobatuka. Imbuto itewe n'imera. Ubwa gatanu, umukenyezi ni nkingi iteka n'iterambere mu muryango no mu gihugu. Dusabye abakenyezi kwama rero bazirikana ico civugo. Iterambere sije umwanya mutoya, ni kubona kure. Mbega umukenyezi mu myaka 100 w'umurundikazi zoba yifashe gute? Nimwirabe mwebwe bwanyu, kuko nabanyokuru muri kahise kuri banterushatse mu myaka 700 aheze bagwanira iteka ry'igihugu nabuzukuruza. Ivyo muri mwe no munsi ntibabibayemwo, uko mushajije ukonye siko banyokuru bashaza. Eka hari atambaye n'impuzu, atambaye n'ibirato, abatisize n'amavuta ayo mwisiga, ariko batubereye abavyeyi twakomotseko, batusigarana karanga n'imico vyiza bitugize Uburundi gozo no munsi. Nizo tubiyambure ngo nawe nkako nka nyina ngo nuko agwaye amahere, ngo kandi umwana wisema avuma ibere ryamwonkeje. Ntagi kizodutandukanya n'abavyeyi bacu basoko n'abasokuruza. Bisigure imico n'akaranga vyiza byabaranze tuvyubakire ko iterambere ry'igihugu cyacu cy'u Burundi. N'abakenyezi muyifate nkama. Hari imico n'akaranga vyiza by'abakenyezi aho hambere, none munsi byo bafasha kugira ngo twubake igihugu cyacu gitera imbere. Nibibanza muzoronka muzo bihagararemwo mumeze neza, kandi igihugu gitera imbere n'ingo zitera imbere, n'abana bacu nabuzo nabuzukuruza batera imbere, tukababera irage ryiza tutakihari. Ubwa gatandatu, yecivo ngo umukenyezi urashoboye. Yerekana ko mushoboye rero muhereye mu rugo, mu mabanga mujejwe mwerekane ko mushoboye. Imvugo ijanye n'ingiro. Ntabwo bikenewe kuvuga ko mushoboye, eka kora gusa ibikorwa bizovuga.
impanuro y'indwi mureke guhurumbira amahanga muhahamiye amaronko abakenyezi mu kurondera amaronko ariko mubanje gutubuntu n'akaranga k'abarundi n'imico y'abarundi. Birabaje no munsi kubona abarundi kazi bishora mu mahanga bagenda mu kinyegero bakavuza induru yo bageze iyo umwana arira nyine yumve aro bijanye banyoko ntabikoze ibyo bintu kira none ukurenga urugo cyari kindi kintu aho hanze arabakenyezi birwa baridandaza mukamenga n'ubuhizi nta buhizi burimwo ugasanga umukenyezi atanubumuga afise n'abandi bagenda n'ubumuga ngahanye baribeshejeho baritunze mugasanga umukenyezi umukobwa akomeye yirirwa agaze kwibarabara imodoka yagarara bakazara nkobwa nka 10 nk'igitero c'inzuki ako nagatukisha mu gihugu. Nimba abakenyezi dushoboye rero mwebwe ngaha mushoboye hagurutsa nabo ryari mwibarabara baveyo mubireke bashire kubikogwa. Nyene icubahiro Petero Nkurunziza yarakebuye kandi abagabo kugira bashigikira abakenyezi babo na cane ngo bamufatire kwa karorero. Mwabagabo mugira kigorogeyo no muso gushigikira abakenyezi banyu jewe sindimwo jewe wanje arabizi ko ndamushigikira. Mu kurangiza kino kiganiro tubamenyeshe ko ibirori byasozerewe no gutanga udushimwe ku bantu batandukanye na cane abakenyezi bagiye babintangarugero mu mico itandukanye. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango baramubwiye ngo aravye bitazi oya jewe sishaka iyo bamikara wereka ntureke nejo bitazi oya jewe sishaka iyo bamikara namutaziye maboko igihumbi kuko nabonye ibikorwa akora. Umukenyezi umwizigirwa nikiremesha mu muryango umukenyezi yatowe. Aha niho dushoreje ikiganiro cacu cuno munsi. Imana ibahezagire. Umwizigirwa nikiremesha mu